Una. 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 Turabaramukije bakunzi b'ibiganiro by'isanganiro. Kahise kamwe, imico myiza ifitaniye isano ku bihugu vy'uBurundi, Urwanda na Républika iharanira intwaro rusangi ya Congo, nico kiyago tuza gushimikirako ku nama. Ako kahise kamwe n'imico myiza ibihugu bisangiye vyofasha gute mu gutsimbataza umubano mwiza n'amahoro arama muri bihugu biri mu karere k'ibiyaga binini. Muri studio turi kumwe n'abatumire batatu. Aroyizi batungwa nayo wakurikiranye ivyigwa vya kahise, umuhinga uri kandi mu bagize umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi CVR. Turakuramukije tuguha n'ikaze hano ku nama. Ndabashimiye ko mwantumiye, ndaramukije n'abariko barakurikirana kino kiganiro. Urakoze. Professeur Pascal niyo nizigiye, urumwigisha muri kaminuza, umuhinga mu bijanye na politike n'imigenderanire y'ibihugu. Amahoro neza. Amahoro. Kaze hano ku nama. Ego murakoze. Urakoze. Elias Kigabo uvuka mu gihugu ca Républika iharanira intwaro rusangi ya Congo, uba hano mu gihugu c'u Burundi. Amahoro. Amahoro cyane. Kaze ku nama. Murakoze cyane. Urakoze. Muhinga bw'ivyuma hari Alphonse Kubwimana na Bertier mugira neza. Leonce bitariho na Marie Claire kaze neza nibo bahagarikiye kino kiganiro kiremeshejwe nanje Alain Desire Bukeye neza sangwa ikaze. Aroyizi batungwa nayo nivyo igihugu cose kiragira kahise kaco akaranga n'imico eka nibindi, ariko uravye Burundi, Urwanda na Républika iharanira intwaro rusangi ya Congo nivyo tuvuga ngo mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga binini ariko karanagutse, ariko wewe ubona bisangiye iki kuri kahise eka n'imico myiza? Novuga nti ubwa mbere na mbere birasangiye kahise k'imbere y'umuzo w'abarengero, no kuvuga umuzo w'abazungu. Ako kahise bisangiye ivyo bihugu no kuvuga ko ni bihugu vyagutse, novuga nti ibihugu ingoma y'ibihugu byo mu biyaga bigari. Iyo mvuze ingoma bose ikintu cyitwa ingoma bari bagihurije ko iyo bavuze ingoma y'u Burundi no kuvuga ubutegetsi bw'u Burundi. Ico gihe bavuga bavuga bati nakari ku ngoma. Ntibavuga intwaro ya cyane. Oya, bavuga bati nakari ku ngoma. No kuvuga naka niwe uno musa twara. Bavuga ati ingoma y'u Burundi no kuvuga ubutegetsi bw'u Burundi, ingoma y'u Rwanda, ingoma yaha mu bihugu byo mu Buganda, nuko turiko tuvuga ibihugu bitatu, mu Buganda, muri Tanzania, mu Ibushi, abafuriro, no kuvuga hakurya bari basangiye umuco w'intwaro ishingiye ku ngoma. Ningene bumva iyo ntwaro. Ningene bumva iyo ntwaro. Ico ni cyambere. Cya kabiri ni bihugu vyari bishingiye ku ntwaro ahanini ishingiye novuga ku miryango idashingiye ku moko. Icya gatatu ni intwaro nako n'ingoma cyangwa ubutegetsi, kubera bubu bariko barumviriza benshi batatahura ingoma icyo ari cyo, bacebaza ngo nijye bavuza, ni ubutegetsi bushingiye ku kwizera Imana imwe. Batuwo mwami canke abo batwara twabahawe n'Imana kandi iyo Mana bakayizera kumwe. Iyo bavuze bati mu Burundi bavuga Imana, mu Rwanda bavuga Imana canke Ryangombe. Aha hakurya bavuga Imana. Aho hakurya Ibuha. Iyo mvuze aho mu gihugu cya Congo bavuga Imana. Ibuha, Ikigoma usanga bavuga ngo Imana. No kuvuga ko iryo jambo Imana rirumvikana ndetse no gushika mu Baganda. Hariho abantu bitwa Abaganda, burya muri iki gihugu bose ntitwa Abaganda. Aroyizi aho nyene uvuze uti Imana urumva ko ni indimi wumva zifatanye. Mbega ukuntu aho uri muri aka karere indimi zose wumva ko abantu bumvikana binafitaniye isano. Nico nagomba cyishikako. Iyo bavuze Imana bakavyumva muri abo bantu bose, no kuvuga ko indimi zacu Ikirundi, Kinyarwanda, Igifuriro, Igishi cangiha ni muri Tanzania. Ubushi muri Congo. Amashi, Romashi. No kuvuga ko ni indimi iyo abantu bariko baravuga
naho hariho ubudasa butoya barumvikana. Rero iyo abantu bafise ururimi rusa nuko ari rumwe, nukuvuga ko baba bafitaniye imico n'imigenzo, kuko ururimi ni igitwazi c'imico n'imigenzo. Ni naco cerekana ko abantu ari bamwe. Novuga nti ni bamwe kuko mu gifaransa bavuga bati nabantu kuko iyo bariko baracagagura mu mayagwa nako muntu uzeye mu ndimburo nabantu ni abantu bafise itsitso ntu, nukuvuga ko bafise isano mu byo bakora, mu byo bemera n'ingene batwara igihugu. Aho rero nshatse uko babayeho. Aho rero nashatse reka nsimbize gatoya, haje abakoroni. Rero abakoroni je mvuze abakoroni mpera ku bamisiyoneri kuko nabo n'abakoroni abaje kwigisha Imana, abaje ntibaje kutwigisha Imana, abaje kutwigisha gusenga kwabo, kuko Imana twari tuyifise. Abo nabo rero baciye baza baducura ubufuri na buhoro, batwigisha ivyabo, nabo babitwigisha kumwe. Nukuvuga ko baciye batuzanira Imana yabo ingene bayisenga, baca batuzanira imico yabo ingene bayigira muti gute, ingene bacimanza babizana uko bazica hariya bitandukanye nuko twebwe twazica. Hanyuma baca batuzanira ndetse n'ingene abantu bagiranira imigenderanire. Kera twebwe mu kugiranira imigenderanire wasanga turamukanya, wasanga duhana ibintu tugaca tuba abagenzi, duhana abageni, duhana n'ibindi bintu bitandukanye. Ivyo bintu zari zibonekeza zihari, ugiye kuraba nta mbibe zari zihari, ukuye ibintu bimwe gusa bito cyane mugi bikuru byari ibintu biduhuza cyane. Reka aroyize ndumva ko batangwe kwerekana akantu kubaka kagiye gakuraho iyo mico myiza bari basangiye, ariko ntagaruka. Professor Pascal niyo nizigiye, uravye ibi bihugu bitatu turiko turashimikira ko cyane, ariko bamaze kumva yuko nakarere kagutse. Nk'umuhinga mwijanye n'imigenderanire cyane umwihwezo ugira kuri iyo mico myiza iranga ibi bihugu bitatu no wuwe? Ico twovuga nuko imico myinshi muri ibi bihugu irasa rero no kuvuga yuko abantu babaye muri ibi bihugu kuva kera na rindi bari abantu bahura, bavugana, basangira ivyiyumviro. Ni naco gituma nkuko Aloyize yabivuze, wasanga intwaro kuva mu kinjana c'indwi gushika mu ca 14 hatwara imiryango hose, haba mu Rwanda, mu Burundi, mu Bashi, mu Bafurero, mu Bahafu. Nko mu Rwanda bari bafise imiryango 18. Muri iyo 18 yari isangiwe Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Cyo kimwe naha mu Burundi imiryango myinshi irasangiwe n'Abahutu, n'Abatutsi n'Abatwa. Urumva dusanga imico myinshi. Yavuze ico cyo kwemera Imana imwe rudende. Yego yavuze neza ati igihe bajya bamenyesha Imana bavuye hanze mu bihugu vya Buraya, abazungu baje bafise umugambi wo gutegura intwaro y'igikoroni. Usizi ko mwibuka hariho ikete umwami Leopold wa kabiri w'Ububirigi yandikiye abo bamenyesha Imana, ababwira ati mwico ndabatumye nuko muhindura ukwiyumvira ko abanyekongo, mubereko yuko ivyo bemera ubwa mbere ataco bikimaze, ari imfagusa, ntibateye imbere. Ntimuteye imbere, mutegerezwa kwemera bishasha. Kuko bavuga ati hamwe twobareka bakaguma bemera ivyo bahora bemera ntitwobakonya, kuko Imana barayizi. Ndabaha akarorero, igihe Stanley yaza mu Burundi arungiswe ingoma zahari Buraya kuja kuraba aha mu biyaga binini ngene hameze, yaranditse ibaruwa avuga ati ingoma y'u Burundi mpejeje kubona ni ingoma yitunganije. Ati kuko hari umwami umwe, uwo mwami iyo akeneye kumenyesha abarundi bose ikintu c'inkoramutima arazi ingene abigira mu mwanya mutoya. Kandi aho uriko uravuga uti ni intwaro yitunganije, kuko turiko turavuga ibi bihugu ivyo wasanga mu Burundi, muri Congo, mu Rwanda n'ahandi. Yego, kandi yavuga ati barazi Imana, barasenga, ati kandi barakundana cyane ku buryo ati nk'iyo hagize umuntu yitaba Imana ahantu bose bacahagarika gukora bakagandara, ati nuwahora ari umwansi wiwe arahagarika
aturumva n'abantu bageze kure mu rwego rwo kubwira ati nta kintu tubigisha boda gishasha ati mugo dutegerezwa kubigira ku buryo kugira tubaganze tubazana ibintu bishasha yego gatoya nja kuri hano kigabo wo mu gihugu kibanye ca Congo ariko uravye nk'ubu uye wavuze uti uravye mu Rwanda mu Burundi muri Congo ati hari imiryango itandukanye ukuntu usanga nko mu Burundi baravuga ngo abanyarwanda hari imiryango y'abanyarwanda mu Rwanda baravuga imiryango y'abarundi muri Congo nyene urasanga ivyo bintu biriho ibi bintu navyo bihabwa isiguro ihe muri aka karere bisigurike vyerekana ko hariho imigenderanire kuva kera abantu baragenda cyane abantu bakera baragenda cyane kuturusha mbere nguko kuko muvuze nk'ivyo by'abanyarwanda abanyarwanda mu Burundi n'abantu baje bava i Rwanda mugo baje kera gose kera imbere yuko n'abazungu baza hariho abavuga yuko baciye hakurya ubu hari igihugu ca Congo kera siko hitwa hari ubwami buraho za abashiye abarega baki baraza nino mu Burundi kandi icerekana yuko baje kera barashoboye kwinjira mu Burundi bari mu ntara zose abanyarwanda kandi ico gihe baza si kuvuga ngo bari mu muryango umwe iwabo bikaye yari imiryango myinshi vuye i Rwanda n'amoko menshi baca bitwa abanyarwanda gusa urakoze professeur Ndagaruka Elias Kigabo uvuka mu gihugu ca Congo ariko uba mu Burundi turiko tuvuga imico myiza iranga aka karere wowe nk'uburi ngaha mu gihugu c'u Burundi uriyumva nkuko uri mu fuka nyene kuko wakigwa neza urimva nkuko atakibazo ufise uri mu Burundi murakaze cyane mu Burundi ndiyumva neza ko ndi muhira nta kibazo nkuko bagenzanje haje kubivuga dusangiye byinshi ari byinshi duhuriyeho mpereye ku rurimi ndyoza ndi kuvuga ikinyarwanda cyangwa ikinyamurenge ko navyita ariko muranumva neza nta kibazo turatahura ugiye kureba ni na apparence n'ishusho kuntu ngasa naho kwinjira ngaho bavuge ngo uyu sumurundi no kuvuga rimwe na rimwe ntabwo ari ikintu cyose ushobora kuvuga ngo wumve ko ndi umunyamahanga gatoya niko kaba gatanga difference ariko ndi umurundi hariho gatoya ubona ko gatoya hari budasa buto cyane gusumba ivyo tuba dukwiye byinshi budasa nibwo ari bukeya ni nka 1% kuri hafi 9% n'ibice duhuriye ibice byinshi urumva ndi mu Burundi ndi muhira nta kibazo umva ko ndi muhira sivyo ko haba hari utuntu nkuko bagenzi banje baje kubivuga twazanywe nabo bazungu ugasanga ngo uyu nuwaha sino twese tugize umuryango ariko Kigabo nk'ubu uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi niki wewe washimye nk'imico myiza ituma uba hano naguma mu gihugu cy'u Burundi ni byinshi kuko mpejeje kubivuga nta difference nini hari nta budasa kumva ko difference gusa nuko ndi mu Burundi sino imico imigenzo ni yayindi hariho ururimi tuvuga cyo kimwe uburyo twubatse ingo imico yo kubana mu societe ndavuga imiryango n'abandi bantu byose cyo kimwe naho wigira wumva uti je ndashobora kugira ikibazo yuko bahava banyita umunyamahanga sinze ko gitahura bavuze ati umunyamahanga ujya suwi wacu ako kantu kaza iyo hari conflit hagati y'ibihugu iyo habaye amatati iyo hari amatati hagati y'ibihugu swati Burundi ushobora kuba afite ibibazo na Congo kumva dahanga ndafite ibyangombwa bifasha kubahanga urumva deja mbanza n'umuntu uri nk'umuyefitire nabyita gute ucumenga winjiriye igihugu umengo nirwinjiriye igihugu urumva ko kandi nta nubwo ari bibi kunyikeka kubera ko urumva inzego zigomba kubaza umuntu uri mu gihugu agomba kuba afite ibimuranga bituma mu gihugu urumva kuba banyibaza aho ndafite ibyangombwa uburenganzira urakoze reka ndagaruka Kigabo Uburundi u Rwanda hamwe na Républika iharanira intwaro rusangi ya Congo birasangiye Kahise Frank Rumo Birongo no mwigisha muri kaminuza y'Ibukavu mu gihugu kibanyi ca Congo yanonosoye Kahise n'umwigisha
muri iyo kaminuza yo muri Congo asigura ko kahise gafatiye kukungene intwaro zari zitunganijwe imico hamwe no guhanahana ivyimburwa. Umviriza Birongo ariko arangiza ivyigwa vyiwe muri kaminuza y'Inamur mu gihugu c'Ububirigi. Je prendrai d'abord l'aspect socio-politique. Dans cette sous-région, il y a l'institution. Ndafatira ubwa mbere ku bijanye n'imibano hamwe na politike. Muri kano karere harabayeho urwego rwa cami kandi muri ibihugu bitatu umwami yari umukuru wa bose na byose niwe yagaba ubutaka niwe yagenzura ibintu byose bibera mu gihugu kandi ubutegetsi bwiwe bwava ku Mana ari naco gituma abantu bamwubaha. Ivyo bihugu byose uBurundi uRwanda n'igice ca Républika iharanira demokarasi ya Congo mu turere tumwe tumwe nka Bushi n'utundi haracara urwego rwa cami rugishingiye ku mico basangiye n'ivyo bihugu bitatu. Aho nafatiye ku vy'imibano na politike. Ku bijanye n'imico kama hari uyu mugenzo novuga ufatiye ku nka hamwe n'isuka. Inka ifise uruhara rudasanzwe mu kibano habi Bushi muri Congo mu Burundi no mu Rwanda. Uruhara ruhambaye rwo mu kibano rwerekeza ku vy'ubutunzi kuko haba ivy'ukorora. Isuka nayo igafasha mu vy'uburimyi kuko abantu ntibari kubaho ataco bakora. No kuvuga ko mutarima mutorora amaherezo no kwiba. Aho naho ufatiye ku mico vyasigura ko baca baguca mu kibano mbere bigashika ukanirukana. Nico gituma abanyagihugu bashira imbere uwo muco wo korora inka hamwe no kurima nk'umugenzo kandi vyari bizwi muri kano karere. Cette culture de la vache, cette culture de la roue comme étant une valeur et c'est connu dans cette région. C'est donc dire que nabisigura ko iyo mico ifatiye ku migenzo yerekeza no ku vy'ubutunzi economique. Exact parce que ego cyane muri kano karere birashika abanyagihugu bagiranira imigenderanire. Nk'ubu wabona ko atunze inka nyinshi afise amatongo menshi kubw'ubugenzi ico yabona yokora kwari kumunezereza mu kumugabira inka bikazomufasha mu kwikenura mu by'ubutunzi akaronka ikizomubesha hejo canke hirya yejo n'umuryango wiwe. Yaranamuha n'itongo azokwifashisha mu kurima naho nyene kugira azoronka ibizomufasha mu vyazokenera mu buzima. Aux besoins vitaux. Aloyize batungwa nayo wewe uri kurumviriza none uno munsi mwagiye mubicako mfatiye kuco kigabo yamaze kuvuga uravye muri iyo migenderanire y'ibihugu cyane ibihugu bitatu dutomore uravye ko abantu bakira n'abagenderanira uko umunyamahanga bamwakira usanga bifise isigura imeze gute na cyane usanga nk'abarundi ubona bakira gute abanyamahanga bari muri ibi bihugu bitatu dusangiye mu gifaransa bavuga ngo c'est une valeur d'hospitalité. Je nagomba ndababwire ko na cyane mu bihugu vya Afrika ko twavuze ibihugu bitatu ibi bihugu novuga ko bifise umuco mwiza cyane ukwakira. Je namaze gutembera mu bihugu byinshi na cyane ugiye za Buraya ukaja za Aziya umuntu wazimiye ukamubaza ati mbega inzira ijya ha mu Burundi cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Congo arata inzira yiwe akaguherekeza gushika utora inzira wazimiyemo. Mumva uwo muco uko umeze iyo ugeze mu Birigi cyane mu Birigi arakuraba akaca kubwira ati nta mwanya afise uko nyene. Murumva uwo muco wo gufasha uwundi ntamererwe nabi. Icyo ni cyambere. Muze murabe ino mu Burundi iyo umuzungu aje kuko abarundi kigabo niko yavuze abarundi kandi nivyo abarundi n'abakongomani n'abanyarwanda barasa biragora kumumenya. Muguze iyo babonye umuzungu bamuha ikaze ikomeye ku buryo bareka bakanamureka ntatonde umurongo. Bari batonze umurongo bati werengana. Nukuvuga ko dufise imico myiza yo gufata neza abashitsi ku rugero rudasanzwe. Je nkunze kujya mu bindi bihugu nkabibona. Reka ngende ku bikindi nacyo muze murabe iyo habaye urubanza murazi ko imanza zikomakomeye dukunze kugira n'urubanza go kubura n'urubanza go kubaka urugo. Iyo abanyarwanda baje ngaha ugasanga hariho n'abakongomani bavuga mu gusaba umugeni bamusaba cyo kimwe ijambo bavuga baravuga bakumvikana. Murumva ko ico kintu kubona ari abantu wamenga hariho imbibe mugabo mu gusaba umwe agasaba uwundi akamenya icyo undi yavuze hanyuma bagahana abageni
usanga bafitaniye imico imwe, barasaba, hanyuma hakaba umunsi wo gutanga abageni, hanyuma bakamenya ko hageze no gusohora. Erega gusohora muri Congo barasohora abana, umwana yavutse, gusohora mu Rwanda barasohora umwana, mu Burundi urumva ntavyo mvuze. Urumva ko dufise imico imwe, imico novuga nti ijabuka imbibe, naho worarugara iyo mico rero ntiraba imbibe zimwe, za mbibe zimwe ziri ngaho, irajabuka ikagaruka mu Burundi, ikagenda mu Rwanda, ikagenda muri Congo, ku buryo atari ibintu byoroshye kugana. Ariko aroyize mwari mwatanguye mukivuga muti uravye iyo mico myiza hariho igihe yacitangura kugira intambamye. Uno munsi ivyo bintu byerekana ko hari imico myiza yari gufasha kubana neza bibangamiwe niki? Ivyo bintu bibangamiwe n'ibintu novuga bitatu. Icya mbere ni ibintu abazungu batuzaniye byo kwiyugarana vy'imbibe, kuko ivyo babizanye iwabo byari biriho mu kinjana ca 17 aho ico bita ngo enclosure. Ugasanga umuntu atanguye kuba ku uruhome runini yinyegeje, hanyuma batangura nabo kuca bagira imbibe. Mu nyuma baca bavuga bati muri Afrika iya nama bagira y'Iberlin mu Budagi, tugira tugabangane Afrika. Mu kuyigabangana rero umva ko bari bashizeho uburimbi. Umudagi yaca avuga ati jewe mfashe Burundi, mfashe na Tanzania, mfashe n'u Rwanda. Umubirigi nawe ati je nafashe Congo, ntundengera karimbi. Umva ko baragabanganye baca bashinga karimbi, wewe ntundengere ngaha. Umva bashinga bwa burimbi butari busanzwe buriho. Iyo ni intera ya kabiri. Intera ya kabiri nayo ukwemera, baje baduhindurira ukwemera kwacu twari dusangiye. Igihe navuga Imana, mu kwemera Imana n'ingene twayemera, baca bazana ukwemera kwabo n'Imana yabo. Munyumve neza aho mvuze Imana yabo. Mu 1929 umupadiri yitwa Kanonika hariya mu Bukeye niwe yavuze ati kizirizwe ko umurundi asubira kuvuga Imana, muravuga Mungu. Ukuvuga batuje Imana yacu. Ariko ni bimwe. Oya si bimwe, kuko abarundi Mungu baciye bumva ikimungu ca kindi kijya ibigori, kimwe kijya za mpongwa zinjira indani, bacagifata nabi. Murumva ko bariko baduhindurira ukwemera kwacu. Iyo rero umuntu muhinduriye kwemera, ni ukuvuga ko umuhinduriye n'imico n'imigenzo, na cyane cyane ko ubugiye no kumuhindurira ingene atwara igihugu. Ikigira gatatu bacatuzanira ingene dutatura amatati. Bo bacatuzanira gutatura amatati, atari gutatura amatati ahubwo ari kwihanikiriza. No kuvuga iki? Bazana ubusho. Mu Burundi nta busho bwageze buhaba, muri Congo nta busho bwari buhari, mu Rwanda nta busho bwari buhari. Batuzanira ubusho, ari naco gituma bavuga umunyororo. Batangwa kuzana ngo umuntu apfunzwe bamushyire ku munyororo, akaja kurima ari ku munyororo. Ivyo ni batuzaniye. Mugabo twe twari dufise ingene dutatura amatati vyama bihera mu kunywana amatati. Mwumva ivyo bintu bitatu bamaze kubituzanira, haciye haba zambibe hagati y'abantu. Ntangura kukubona nk'umuhutu, nawe utangura kumubona nk'umututsi, ntangura kubona nk'umukongomani, nawe mbone nk'umurundi, ntangura kubona nk'umunyarwanda, nawe mbone nk'umurundi. Urumva ivyo bintu byari ibintu byaciye biza kutuza ya mico n'imigenzo myiza twari dusanzwe dufise ituma tubaho. Ndagaruka Professeur Pascal niyo nizigiye, uravye ibi bihugu bifise ico bisangiye vyumvikana, mbega aho muri kahise imigenderanire y'ibi bihugu yari yifashe gute, yarangwa niki? Imigenderanire yariho cyane, kuko nk'abantu babakumbibe wasanga bagenderanira bakanunga n'ubumwe. Yabivuze Aroyizi, abantu bahariya za Buganda hegereye muri Congo baragenda cyane hariya hakurya, bakagenda bagashora no kunywana, bakubaka n'abantu b'i Congo, abo muri Congo bakubaka nabo mu Burundi. Hama ikindi naco turabona ko hariho nk'abarundi bagiye muri Congo kera imbere yuko abazungu baza mu kinjana ca 18 niko bavuga. Baragiye bagenda arabarondera aho barima himbuka hajya muri kiyaya ca Rusizi, bakarondera naho baragira inka zabo. Bari harya kuva kera barashise ubwami. Jewe narigishe muri universite y'Ibukavu, narigeze kwigisha
umuganwakazi w'umurundikazi yari umukobwa w'umwami yitwa Ndabagoye bamwishe mu 2012 ico gihe abarundi baca bahungira mu Cibitoke n'inka zabo mu nyuma rero uwo Ndabagoye yapfuye umuhungu wiwe yagira igisata c'ubutungane muri iyo universite niwe yaciye amusubirira yiga amategeko niwe yaciye amusubirira iyo ngoma iriho kandi na leta iri Kinshasa irayemera kuko irabaha amafaranga yo kugira ngo ubwami bubandanye butunganije. Ikindi naco Professeur Pascal Aroyizi yari yagicishije mwagira ati amatati aho hambere bayatora neza abantu bagasubiza hamwe byoroshe mbega bishitse hakaba ayo matati birenga n'imbibe bizatorega umuti gute kenshi turazi yuko muri bihugu byacu harabaye intambara harabaye intambara murazi ko nk'igihe umwami ntare rugamba ariwe yaraganje mu Burundi niwe yaguye Burundi bungana uko tububona n'ahandi kare bwari butoyi cyane bwagasa n'ubugarukira hari muramvya gusa none yaragwanye aragwana n'u Rwanda ingoma y'u Rwanda gushika aha mu Bugesera aragwana n'abashi aha turi ahi Bujumbura iyo atagira iyo ngwano ntihaba hari mu Burundi aragwana kuri biriya bice biraba muri Tanzania zabuha yego aho abona habaye amatati hagati y'ingoma kenshi harabingwana mugo hari naho bumvikana bakicarana twabivuze yavuze ahantu mu buraruko bw'u Rwanda hitwa utwicara abami twa Nyaruteje umwami w'u Burundi n'u Rwanda bicarana bakavugana bagatatura amatati ngo hari naho n'umwami w'u Rwanda yaza gushika Ingozi bagakina urubugu n'umwami w'u Burundi bakavugana bagakina urubugu umwe tubona kuko urukino rw'urubugu ni urukino rwiza cyane usanga muri Afrika henshi bagwita awale bisigura ni kibugu ni majambo yaho ubisanga no muri ibihugu birimo abagurano babirabure hajya bita muri Karayibe ubwo rubuguzo ruriho ahantu hose hashitse umwirabure ubwo rukino ni rwiza cyane kuko abantu bakina naho baba ariko bararushanwa arafasha mugenzi we uramufasha iyo intege zamuheranye ukamwongerereza kugira abandanye n'urukino rwiza cyane rurafasha rero no kuvuga ko gutahura undi uwo mudasa naho muba muri ko murahiganwa reka ndagaruka Professeur Pascal Elias Kigabo bariko baravuga intambamyi na cyane cyane zituma iyi mico myiza yaranga ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini idashigwa imbere we hari intambamyi ubona uno munsi na cyane cyane kuri no mu gihugu utavukamo intambamyi ntizobura nkuko bagenzanije bahejeje kwivuga intambamyi zitegeza kuboneka kubera ko navuga ko ngo twarinjiriwe n'abanyamahanga ndavuga abazungu badutesha umurongo turi tugenderako urumva badutesha indangagaciro sinzi ukuntu bavyita mu kirundi batwatsa akaranga ni ukuvuga twabana tudashinga atabintu by'amoko birimo twabana asa nkaho nta bintu by'imipaka byabaga biriho aho umuntu ashobora gutembera ukava mu Burundi ukinjira mu Rwanda nta kibazo kuko bavuga ko bavuze ko hari abanyarwanda barino kuva mbere y'abazungu mbere yuko abazungu baza kandi numva ko baza bakinjira mu Burundi kihabeho karya kantu ko kuvuga ngo turatandukanya aba ukunuku cyangwa se ngo abangaba muwe bamera nk'abantu bahawa kacu ni uko icyavugwa barakumiriwe bari abantu binjira kumva kuva mu Rwanda ukaza mu Burundi yumvaga ari muhira cyo kimwe nabo barundi bari bavaga hano mu Burundi bakinje hara muri Congo agashika kumva ashitse muhira ari kurima karima ari korora nta kibazo urumva icyo gihe haba hari umubano mwiza cyane utuma udashobora atakwinubana kuri hagati y'umuntu n'undi atavyamoko urumva ko bari babanye neza mu gihe ubu nyene haje ikintu cy'amoko haje ibintu by'amadini bagiye badushiramwo yabo ku buryo wumva ko uwo mudahuje ubwoko
uwo nguwo n'umwansi wawe, uwo mudahuje idini agomba kumera nk'umwansi wawe. Urumva ibyo bintu n'inzitizi badushiriyeho zituma habaho kurabana nabi hagati y'umuntu n'undi. Noneho bashizeho kiriya kintu c'imipaka, urumvaho caciye kiza ari ikindi kintu kidasanzwe, uburyo bosohoka mu gihugu winjira mu kindi ukaba umuntu mengo. ariko kigabo uri kuraraba wewe uba mu gihugu c'Uburundi kandi uramaze iminsi, nivyo haragenda haba imigenderanire, nivyo hagira udutosi canke imbibe kujya bwati zugaye, ariko kuba wabandanije wa mu gihugu c'Uburundi nuko wabonye ko atangorane nimwe ugira. Ego kuko hari akantu bavuze, umwigisha yavuze avuga cyane ku muco wo kwakira abanyamahanga. Antuka hano muri ibihugu byacu haracarimo akantu kumva ko memsi nubwo bazanye ibyo bintu by'imipaka ngo Burundi umukongomani n'umurundi ibintu nk'ibyo, haracarimo akantu k'umuco wa kera nako ntitwereka kugashimira kumva ko umuntu n'umuntu kamenya. Umuntu nubwo yaba ari umunyamahanga baracacamo akantu ko kubaha agaciro. Yavuze ku bazungu si n'abazungu gusa, n'abandi batari abazungu mu Burundi hariho akantu kubona umunyamahanga ntihabe. Ahandi barahohoterwa, ahandi barakorerwa ihohotera mu bindi bihugu. Kubona umunyamahanga si nk'abibura bihugu by'abarabu zo muri Afrika, hari n'ibindi by'abanyafrika ushika uri umunyamahanga ukaba wohungabana. Ariko muri akarere kacu harimo akantu ko kubona umunyamahanga akumana kagaciro kiwe. Urakoze. Turi mu kiganiro ku nama kw'isanganiro. Uno munsi turiko turaba imico myiza iranga ibihugu vy'Uburundi, Urwanda na Républika iharanira intwaro rusangi ya Congo, ibihugu biri mu karere k'ibiyaga binini. N'imico yofasha cane mu gutsimbataza umubano mwiza muri ako karere. Muri studio tukaba turi kumwe n'abatumire batatu. Hari Aloyse Batungwa nayo yakurikiranye ivyigwa vya Kahise, umuhinga akaba ari kandi mu bagize umugwi w'igihugu ujeje ukuri no kunywanisha abarundi severe. Hari Professeur Pascal niyo nizigiye mwigisha muri kaminuza, umuhinga mu bijanye na politike n'imigenderanire y'ibihugu. Hakaba Elias Kigabo avuka mu gihugu kibanyi ca Républika iharanira intwaro rusangi ya Congo, aba mu gihugu c'Uburundi. Frank Rumo Birongo mwigisha muri kaminuza y'Ibukavu muri Congo yanonosoye Kahise, arerekana zimwe mu ntambamyi zituma ibi bihugu bitisunga cane gushira imbere imico myiza yotuma haba umubano mwiza. Le blocage de toutes ces valeurs ne date pas d'aujourd'hui. En remontant dans le temps comme historien, la région ivyatosekaje iyo mico sivyo vuba. Mbere mu myaka iheze nk'uwanonosoye ivya Kahise, abanyagihugu bo muri kano karere bari babanye mu mahoro, aho baza baranafashanya. Ariko mu gihe hatangura intwaro ya gikoroni, umuzungu yarafashe minenegwe imico yacu ayishira ku ruhande, aza kudushiramwo ku gahato imico yabo, bita ko ari imico yari igezweho, kuko yibaza ko twebwe twari abantu ba kera cane atakintu tuzi, ko yategezwa kutwigisha ivyari bigezweho. Ivyo rero vyatumye yica burundu imico yacu kugira twinjizemwo imico yiwabo. Ikibabaje nuko iyo migenzo yashaka ko dukurikiza ataho yadushikanye mu guharanira amahoro twarondera mu karere, ahubwo ico we yibaza ngo n'umuco cadushikanye ku gutandukana. Fatiye kuri ako karorero, muri Congo mu myaka ya kera, abo mu bwoko bw'abashi barashobora kunga ubumwe n'abanyarwanda canke abarundi, kuko muri ico gihe bisa nk'uko ivy'imipaka bitabaho. Ariko iyo mipaka imaze kuhaba, abo banyekongo bibwira ko bagiye mu Burundi bazoba barahandi, canke bagiye mu Rwanda batazoba bakiri abanyekongo. Rero baravyirinze, naho hambere bari babanye mu mahoro. Vous allez au Rwanda, vous êtes ailleurs. Et pourtant dans le temps, nous vivions en paix. Est-ce que c'est mbega ufatiye kuri izo nzitizi twovuga ko arizo zituma hacibonekeza n'ubu indiane mu karere region? Oui, ça peut. Yego birashoboka. Ufatiye kuri iki c'imipaka, turi mw'isi iri ku muvuduko udasanzwe mu iterambere. Uno munsi uri mu bihugu vya Buraya, umuntu ahitamwo kutavuga ko afise ubwene bw'igihugu avukamo. Ivyo vyose ni kubera ko Buraya ari ibihugu vyunze ubumwe, ukuvuga ubumwe butagira imbibe, kandi ntawe bitangaza. Novuga ko ari umwidegemvyo mu vyo
gutembera. La libre circulation. Ngaruke kwa Aloyize batungwa nayo mwagiye mubishimika ko cane Aloyize batungwa nayo uno munsi kuba muri aka karere hazaharaba amatati habwuma haboneka ingwano. Izo ntambamye mwavuze nizo zituma cane ayo matati aguma yibonekeza haguma hari uko guhungabana k'umutekano. Sinovuga ko izo ntambamye arizo zituma amatati aguma yibonekeza oya kuko mu mico n'imigenzo y'abarundi yo muri aka karere y'abanyarwanda y'abakongomane hari umugani bavuga bati ahari abantu ha murontoronto. Izo ntambamye navuze ni intambamye zitubuza ingene dutora umuti w'amatati. Nayo ubundi kuva na kera yabivuze abarundi n'abanyarwanda bamye baterana. Hari no murundi umwami w'umurundi yigeze kwicirwa mu Rwanda Mutaga sinibuka ko bayitwa Senyamwiza mugabo ni umwami yitwa Mutaga. Ntare rugamba yaragiye gutera aho hakurya kuvuga umurundi nukuvuga ko ibihugu byanyo biterana mugabo baratora umuti kuko twari dufise ingene abantu batora umuti imiryango yaragwana bakicana bakamarirana abantu mugabo bari bafise ingene baheza bagahura bahuriye ku ntango irimwo impeke yenzwe n'iyo miryango yagwanye yicanye hanyuma bagafata amaraso y'abakuru b'iyo miryango bakanyenyerezamwo hanyuma bagasoma bakanywana nivyo bita kunywana uno munsi twavuye tuvuga ngo nakango yari kanywana na naka kandi abagenzi hanywana abari bacanyemwo no kuvuga ko twasigura ko basubije hamwe batazosubira kwicana na cyane ko gutataho byari bisanzwe biriho abarundi umwigisha yaranyigishije nagomba ndabwiye ko yanyigishije muri kaminuza Professor Pascal Gome niyo nizigiye yatubariye ko hageze igihe abarundi kuko baragwana cyane n'abanyarwanda tuhava tuvuga tuti na mahasa mugabo amahasa urazi ko yamafisi ivyapfa kuko bavuye munda barahavuye baraja kumvikana tukuvuga tuti niyo masezerano ya mbere yabaye hagati y'ibihugu bibiri Uburundi n'u Rwanda ni kubera iki bagiye kumvikana aho kubandanya bamarana kuko bari bamaze kubona ko bamarana ni ukuvuga ko dufise umuco w'ingene dutatura amatati mugu no munsi baciye batuzanira gutatura amatati umushira mu munyororo ukamupfunga mu minsi iheze hoho wacumwica hari igihano cyo gupfa muga twebwe ivyo nivya mu mico n'imigenzo y'ibihugu byacu ntivyigeze bibaho nico gituma uno munsi iyo ducanyemwo kuko nubu ntawo bihisha ko abarundi n'abanyarwanda batazocanamwo oya canke abarundi n'abakongomani bazocanamwo oya mugabo tuca dushaka kubihereza mu migere aho kubihereza mu biganiro kubera iki badushizemwo umuco tutazi tutigeze tumenyera kandi no munsi ntitumenyera uzosanga bavuga ngo ubushikiranganye bw'ubutungane n'ubushikiranganye bw'ubucamanza kuko bakubita intahe mu gahanga umuntu bakamwomora canke bakamwica ugasanga uwo muntu ariko araturatura aho uko iyo miryango isubira kujya uno munsi rero inzego cane zo muri aka karere uca usanga zitariko zirabona neza canke ntizibuka no kwisunga iyo mico myiza nizo zikora iyo mico myiza yigeze kubivuga umwigisha niyo nizigiye twamaze imyaka 300 abazungu n'abarabu batugurisha turi bikoresho bimwe bita esclavage imyaka 300 nukuvuga batugize ibikoresho urumva ko batwatse ubuntu inyuma y'iyo myaka 300 cyatumara hafi imyaka 100 turi mu bukoroni batukoropa mu mutwe ubu tubona uyu ngo yitwa Kigabo ngo n'umukongomani mugabo si umukongomani n'umunyaburaya jewe batungwa nayo wovuga ngo ndumurundi oya sindi umurundi ndumunyamuraya wavuze mbazo uti kubera iki ninde yavuze ko mu gusenga nkubita urumenyetso abarundi barafise ingene basenga ninde uramaze kumva umuntu ariko aravuga ngo mana y'Aburahamu na Abudenego abo utwebwe dupfaniki kandi dufise basokuru bacu ntiwumva ko twiyumvira nk'abanyaburaya ndiko ndakwereka hanyuma ninde yavuze ko mu gushaza umuntu yambara cravate kandi biva muri Croatia nukuvuga turiko twiyumvira nka babandi kwambara urubega umenga ntibibaho ntiwumva ko dusigaye
hanyuma umuntu ariye neza ngo ndanire udufiriti nta muntu yumvira kurya ubutsima bw'uburo abusomeze n'amata abusomeze n'amata ntiwumva ko dusigaye dufungura twiyumvira twambara nk'abanyaburaya ndetse noneho n'intwaro ya cyami twarayikuye kandi bo batayikuye batuzana Républika ivyo ntubumva ko dusigaye ntitukiri twebwe muga twitwa ngo turabarundi ni ku kibiribiri gusa nayo intimatima kamere yaramaze kugenda naho rero dukwiye kugishimvirako reka nuva ko uri kugenda ushimangira kumbure utomora kucokorwa nyene turiko tugenda tujayo Professeur Pascal niyo nizigiye uko kuntu hahindutse nyinshi mu mico mbere harahinduka n'intwaro birakunda kuvugwa cyane ugasanga hari ariko barerekana yuko ari intambamye ikomeye yo gutora umuti w'ibibazo biba bihari ibyo bintu mu bihinsiguriye ibyo ni ukuvuga yuko nkuko yabivuze yaroyizi ibintu byose bihera mu mico iyo mico imaze guhinduka abantu barahinduka hariho umuhinga w'umunyafrika muramuzi yitwa Amado Ampateba niwe yavuga ati naho wafata igiti ukagiterera mu mazi kikamara imyaka 100 ntigishobora gucika ingona kubera iki kuko nk'ubu naho yavuze yaroyize turaja ngaho nka jewe ndumwigisha murambwira n'abanyeshuri nti nk'ubu je ndatangara kubona mfise abanyeshuri b'abarundi imbere yanje jewe ndumurundi twese turazi kirundi ururimi rwacu mugabo nkabigisha mu gifaransa kandi nkabona ko kibagora bamwe iyo bariko baranyishura ariko babize mu kirundi none murazi yuko ibi bihugu biganje isi y'Amerika bwabo ubwongereza ubufaransa ubudage abantu bose abashinwa biga mu ndimi zabo kuko birazwi ko umuntu atahura cyane ariko ariga mu rurimi kavuki ubwo yose nihamenye ubwenge n'ahandi utangura kwiyumvira mu kirundi hamugashira mu gifaransa bikagorana urumva ico ni mu bintu nashimye cyane yaroyize yavuze yuko ni nkuko baba barakorofye mu mutwe ugasanga ntukiri wawo barakwatsa aho rero mvuga uwo muhinga Amado Ampateba avuze ati igiti ndigishobora guhinduka ingona naho cyo mara imyaka nukuvuga iki nukuvuga yuko turagenda tukigana abanyamahanga abo bazungu badukolonije mugo nta nivyo dushobora kuko ntituribo bikatuburira ko tuguma turi twebwe nyene bikatuburira ko dusa nabo dushaka kwigana urumva ko duca tumera nk'utuntu tw'utunyugunyugu naho rero bihera reka ndagaruka Professeur kumbure werekana nivyo hari bitosubira inyuma ariko mwerekana ingene aba Nyafrika cyane cyane aka karere kubandanya kabaho gatera imbere kisunze na ya mico myiza ya kera reka tugaruke kwa Frank Rumo Birongo numwigisha muri kaminuza y'Ubukavu muri Congo yanonosoye kahise abona ko mu byokorwa kugira ngo kahise keza kubakire uBurundi Urwanda na Républika iharanira intwaro rusangi ya Congo harimo kuraba uturero twiza twaranga imigenderanire y'ibihugu turanga murantunga imigenderanire y'ibihugu vya Buraya. Ce qui devrait être fait, moi je pense que nous devrions en tout cas rentrer dans nos cultures et faire en sorte que nous puissions mettre en œuvre certaines pratiques. Ico nibaza cokogwa nuko dutegerezwa kugumana imico yacu hanyuma tugakora ibishoboka byose kugira tugarukane imigenzo imwe izotuma hagaruka ya mico yigeze kubiduhuza muri kahise na cane nifuza ko twohagarikira tukanakomeza imico myiza yihariye igihugu cose nigeze kubabwira hanyuma abanyagihugu bo muri kano karere bagafatira uburorero ku bindi bihugu byashize hasi ibyabatandukanya hanyuma bagashira imbere imico yabahuza akarorero ni ibihugu by'Ubudage n'Ubufaransa byigeze kuba bitarabanagiza kubera intambara z'isi ariko harageze igihe basubiza hamwe turi mu gihumbi 1963 aho umushikiranganje wa mbere w'Ubudage yagendera igihugu c'Ubufaransa hanyuma yakigwa na Charles de Gaulle baravugana ku bibazo byose byabatandukanije kugira babitorere umuti nivyo naho hari utubazo kuri bamwe n'abariya ubaronze ubumwe natanze akarorero kaho mu buraruko bwa Amerika abanyagihugu bari babeshejweho n'ivy'amahinguriro hamwe n'amabanki mu gihe abo mu manuko bakora ivy'uburimyi nk'ubwicayi ikawa abo bombi ntibatahurana mbere barashatse gutandukana mu myaka y'igihumbi n'amajana 8 ariko inyuma y'igihe
baragiye hamwe baraganira barumvikana ko boshira hasi ibyabatandukanye. Rero twategerezwa gukurikiza ubwo burorero kugira ngo dukomeze iyo mico. Ikindi naco ni ugukomeza ibijanye n'ihimiriza. Murazi neza ko turi mu karere kadatekanye, aho hari abanyepolitike bakoresha urwaruka mu gutosekaza iyo mico bitwaza ngo nuko atari abanyekongo canke abandi. Oya, ahubwo twategerezwa guhamagarira umwe wese kugira tumenye ko turi bamwe kandi dusange imico hano mu karere. Byongeye dutegerezwa gukwiragiza hose imico myiza yaturanze muri kahise muri kano karere. Berutse kuba ndi kumwe n'abanyeshure bo muri kaminuza, nabonye harimwo benshi badatahura ibintu bimwe. Rero twategerezwa gukwiragiza hose iyo mico myiza yamye ituranga, ico jewe no kwita ko vyatanze ivyamwa vyiza mu bihe vya kahise. Que j'appelle moi valeurs qui ont eu à nous caractériser et qui ont donné de bons résultats dans les temps anciens dans la région. Elias Kigabo wamuka mu gihugu ca Congo, uno munsi wewe ubona hakogwa iki kugira ngo imico myiza yaranze ibihugu bitatu turiko turavuga mbagiye muyishimikira ko gose kugira ngo iyo mico yubakire ibi bihugu bitatu habe imigenderanire myiza, wewe ubona hakwiye iki? Urakaze cyane. Ku bwanje ndabona ko twagerageza tukongera tukagarukana ya mico yacu, akaranga kacu, tukagerageza kubakira ku karanga. Abantu uko twibaza ko tugenda dutera imbere dushaka guhinduka abo tutaribo. Urabona uko umuntu agenda basivilize ko Burundi bugenda butera imbere, niko tugenda dukurura imico y'abanyamahanga. Ugasanga umuntu nimba yahora swate yambara kuraho agacendera agashaka kwambara k'umuzungu kubera ko ari byo ariko arabona uko bari abatera imbere twe tugashaka kumera nkabo. Ndifuza ku bwanje ko twongera tukagarukana akaranga ka kera, kuko n'ubundi turagasangiye tugahurira ko twese, haba Abarundi, haba Abanyarwanda, haba Abakongomani, hakagerageza kubaho uburyo habaho abantu bigisha urwaruka rwa none imico yo gukunda y'urukundo mu bantu, yo kubana mu mahoro, yo kumva ko abantu ari bamwe, hakongera hakagarukaho ikintu cyo kumva ko ibintu by'imipaka hagati y'ibihugu n'ibindi bitoba ibintu bikomeye cyane abantu bagomba kubakiraho canke bagomba guheraho mu kugaragaza ubudasa, mu kugaragaza ibyo tudahuriyeko, habe imigenderanire kuko n'ubundi irahasanzwe ko turubakana, turabaho kubakana hagati y'Umurundi n'Umunyarwanda nibisanzwe, hagati y'Umukongomani n'Umurundi nibisanzwe. Rero abantu bahuriye ku ivyo bintu urumva ko baba basangiye byinshi. Hariho Abarundi bari hari abavuga Kirundi kandi ari Abakongomani, urumva ko turujuru abayumva ko n'Umukongomani ko kandi afise karya kantu k'Kirundi, urumva ni famille n'umuryango umwe. Tugerageza hongera hagarukeho akantu kwigishwa imico ya kera, burya abantu bari babanye mu mahoro, burya abantu batari batandukaniye ku gihugu canke intara, burya abantu batari batandukaniye ku ndimi, ahubwo ko bari bahuriye cyane ku mico yabo. Mbega Kigabo uri kuraraba ibintu byinshi iyo bihereye mu gwaruka biraheza bigatera bije imbere. We nk'ugwaruka muri ibi bihugu byacu ubona rukwiye gutahura gute na cyane kubijanye n'iyo mico myiza, ko wumva ko baguma babona ibishasha biza ari nabo batera imbere n'ingoga? Nukumva ko ugwaruka kumvisa ko ibifisa agaciro atari ivy'abazungu, kumvisa ko ibifisa agaciro atari ivy'abanyamahanga. Ivyo imico y'abantu iratandukanye, kumva ko imico yacu ariyo ifisa agaciro, imico yacu niyo niwo mushinge navuga ko ari umushinge wenda wejo heza hacu, ariko tutisunga kubona ivyo abandi bariko barakorerako. Tuza ko abantu bokwigishwa bahereye ku mico yabo, kandi kuko igifisa agaciro n'imico gusumba ivyo tubona. Urakoze Aruyizi batungwa nayo, wabona ugira uti ko wumva ko hariho imico myiza yagiye irasubira inyuma bivanye n'ivyahindutse bifatiye na cyane ku byagiye bihinduka n'intwaro y'abazungu. Mbega ivyo bintu uno munsi ibi bihugu bo bibamwo gute mu kugira ngo babandanye bateza imbere umubano mwiza muri ibi bihugu bakoresheje ya mico myiza? Ubwa mbere na mbere nuko tubanza tugasubiza amaso inyuma tukamenya mbega imbere yuko abazungu bashika muri bino bihugu byacu, Abarundi, Abakongomani, Abanyarwanda bari babayeho gute? Mbega iyo hageze ko
bacanamwo ibere rikayaga batora umuti gute, mbega mu kwiteza imbere, mbega mu kugenderanira, mbega bemera gute, kuko nta butegetsi nta gihugu kidafise ukwemera kibaho ku isi nzima. Bemera gute tukaja tubiraba tuti mbega abazungu ibi batuzaniye byo bimeze gute, kuko uno munsi ntitwovuga ngo tubite byose. Oya, rero je nkavuga nti reka ko twapfunywe tutapfuye, ko twahabishijwe tutahababutse, reka tugaruke twimvire ibi bintu twabamwo kera nibihe byo dufasha. Ivyo dufasha rero tukaja tutangura tukabiyaga, tukabigira ikiyago, kuko uno munsi ubabajije ntavyo bazi, ugwaruka ntavyo bazi. Rero nkavuga nti twebwe bakuze twagiriwe bakwe ryo kubimenya, reka tubandanye duca umugani. Ugwaruka nago bagaruke babone ko abakurambere bafise ijambo. Erega nabone uno munsi nta kubaha abakuru kubera iki? Abakoroni baje bakuye impuzu umugabo serugo bamukubitira imbere y'umugore n'abana. Umwana ntabacubaha umugabo serugo. Nico gituma usanga uno munsi hariho kutubaha. Reka rero tubigarukane tubone igituma ariko kutubaha. Ico ni cya kabiri. Hanyuma uwundi muti novuga, reka turabe mbega ko dufise imico ndenga mbibe, niko noyita imico abarundi, abakongomani, abanyarwanda dusangiye kandi yanse ko haburubibe, nitwoyigarukana kugira ngo ejo ni abarundi n'abakongomani bacanamwo. Ega ntawo uvuga ngo bazocanamwo, oya nibikunda. Niyo bacanamwo tumenye tugarukane ya mico yacu yingene tutatura ayo matati. Uno munsi iyo ibihugu bibiri bicanyemwo uza wumva ngo ishyirahamwe ry'abanyaburayi rigomba ribumvikanisha, baza kutumvikanisha gute batazi imico yacu. Reka turabe niba ducanyemwo, turabe babakurambere dufise. Ndakunda uno munsi abarundi abanyafrika batangwe kubizana, ugasanga hariho novuga ugwego rw'abahumure. Murazi ko no mu Burundi dufise abahumure bari mu rwego rwa ishyirahamwe rya Afrika, ishyirahamwe ry'ibihugu by'ibihugu byo mu buseruko, harimo abarundi, harimo abanyarwanda. Abo bantu rero tubateza imbere, bamwe bitwa abakurambere, abahumure, bamwe bafise amaguru hasi bashobora kumvikanisha abantu, kuko ntushobora kumvikanisha umuntu utazi ivyo akunda n'ivyo yanga. Erega abazungu ntibazi ivyo dukunda n'ivyo twanga. Mbega Aloyize, muri ko muravuga uko urumva yuko mwagize muti ugwaruka ntiro bitahura nivyo, mbega inzego zozo ubona zibitahura zikwiye gukora iki? Burya jewe rero sinkunze kuvuga inzego, kuko uno munsi twe turafise umukuru w'igihugu, ndiko mvuga mu Burundi. Mbega umukuru w'igihugu si umwana wahavuka, n'umurundi mu bandi. Mbega umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Kagame ntavuka hariya tuzi kwa se na nyina. Mbega umukuru w'igihugu cya Congo Tshisekedi si umwana wa naka. Rero mvuga nti twebwe reka twigishe abana b'igihugu, kuko abo bana b'igihugu ejo abo ariko barabigisha nibo bazoheza rero bagacavuga bati ibi twaravyize dukora ibi, ntidukora bimwe tubona kuri televiziyo, ntidukora bimwe dusoma. Ni nabo bazoza gutwara n'igihugu. Ni nabo baza gutwara n'igihugu. Umukuru w'igihugu afise abana. Abo bana bariko bigishwa naba. Nibabigishe rero iyo mico n'imigenzo myiza, hanyuma rega bageze mu herazo mubwira bati papa, erega ivyo uriko uravuga twebwe abigisha batubariye ko kera twari tubayeho uku. Ndumva ko uhereye mu gwaruka ubukoze ikintu gikomeye cyane. Niho uri kurubaka igihugu. Guhera muri twebwe mukuru w'igihugu canke abategetsi bandi turiko turagenda. Urakoze Professor Pascal niyo nizigiye. Nawe hari akajambo ubona utavuze cyane kucokorwa kugira ngo iyo mico myiza mwagiye mushimikira ko yubake itsimbataza umubano mwiza mu karere k'ibiyaga binini? Ego nohera ku kintu Aloyize Batungwa nayo yavuze gikomeye cyane. Nitwo kwihenda ngo reka tugerageze tugaruka ivyariho, tugarukana ivyariho kera imbere yuko ingoma iganze yindi ngo bishasha by'uno munsi tubifute. Ntibishoboka, nta na hamwe biba ku isi, ariko no kuvuga ko dutegezwa kuraba ingene kwibagira imico myiza ya kera. Muri ko muraraba nk'ubu cyane cyane mu gwaruka, tugarutse kugwaruka
iyo habaye umunsi mukuru abantu batamba bavyina bagira utugenegene barafise ukuntu bagerageza kwigana ibyabaye kera muko bakabishiramwo n'ivy'amajambere y'ubu kandi ugasanga ni vyiza cyane nico dutegerezwa gukora no kuvuga yuko ntitwokwibagira ngo duhebe ivya kera mugabo ntitworeka no kuraba ibiba mu makungu mu bihugu tubana n'iyindi mico iva hanze ishobora kuba ari myiza. Aho rero ncagaruka ku cyo twigeze kuvuga nuko ubwa mbere bwobwo aba bakiri bato aba banyeshuri kanabandi bantu batazi byinshi kuri kahise k'ibihugu byacu twogerageza duca mu biganiro nk'ibi canke ibindi bintu twogira kugira ngo tubigishe ibya kahise kacu uko kuvuga abigisha na cyane muri kaminuza yego canke n'ahandi kuva mu mashuri matoyi canke mu biganiro biba no mu mashengero hose ahantu abantu bahurira no kuvuga ko botumira nk'abantu bazi ibya kahise bakabigisha ubu muri Afrika hari ikintu gikomeye cyane hariho ibitabo vyanditswe mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1970 kuri kahise ka Afrika ni bitabo binini byinshi bishika 8 nibyo bariko baragerageza gushira ahantu hose kugira ngo abantu bose abanyafrika nabajya bavuka kubagurano muri Amerika canke muri Caraïbe bamenya kahise ka Afrika. Mu Faransa hariho novuga nk'ishure yitwa Collège de France bigisha mu kahise ka Afrika barabitanguye kare ntavyo bavuga urazi ko bavuga ngo Afrika nta kintu yakise ariko winje urabona kahise gakomeye kandi kubaka isi yose ivyo isi ifise nibi bihugu byatugajije aho byakuye ubwenge ni muri Afrika ico rero ngiye tuzoronka umwanya wo kubivuga ariko ico bokimenya ica kabiri no kumenya iyo mico hari imico myiza cyane dufise mwavuze ivyo kwakira mu gihumbi kimwe 2012 harabaye icigwa aha muri ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko cerekanye ko uBurundi ari cyo gihugu kirimo abantu bakira cyane abanyamahanga babakirana ugweze n'umutima mwiza abarundi babashize ubwa mbere niho rero abarundi bamwe batwenga bavuga ati mbega none twakira abanyamahanga twebwe nyene tutazi kubana mu mahoro ati hagati yabo ntibakira ariko nico cofasha kugira ngo ayo matati yama yaduka atora umuti yego kandi kenshi mu mico y'ikirundi baravuga ati umunyamahanga we ntaco dupfa uwo tubana uwo tuvukana niwe dutegerezwa kucungana sinzi ko Kigabo Elias hari akajambo gatoya nta tutakwatse ijambo kumbure niganye ijambo oya ni juste no kugaruka kuzo bagenzanje bajeje kuvuga ni juste kugerageza nyine ko kubaka ibihugu byacu dushingiye ku karanga kacu ka kera ariko kandi tutibagije ivyiza dukura mu bindi bihugu swate abazungu niko navuga ego nico ntakindi. Urakoze Elias Kigabo uri umuvuka gihugu wa Congo Républika iharanira intwaro rusangi ariko kandi ukaba uba mu gihugu c'u Burundi wakoze gushika hano ku nama. Murakoze cyane. Aroyizi batungwa nayo wakurikiranye ivyigwa vya kahise urumuhinga ukaba uri umwe mu bagize umugwi w'igihugu jeje ukuri no kunywanisha abarundi wakoze kwita ubutumire bwacu. Ni jewe ahubwo ndabashimira ko mwashimye ko tugira ikiyago kuri ibi bintu vyubaka ibihugu byacu. Urakoze Professor Pascal niyo nizigiye urumwigisha muri kaminuza wanonosoye cyane ibijanye n'ivyigwa vya politique kandi imigenderanire y'ibihugu wakoze ku vyimviro vyiza watanze hano ku nama. Ego mwe mwakoze namwe kudutumira muze muragira ibiganiro ngibi birafasha ugwaruka birafasha abarundi n'abantu bose bakeneye kumenya ivyo muri ndayara yacu. Urakoze naha turangirije ikiganiro ku nama cuno munsi twariko turaba imico myiza iranga kahise k'ibihugu vy'uBurundi Urwanda na Républika iharanira intwaro rusangi ya Congo aha ni ibihugu biri mu karere k'ibiyaga binini ico yofasha cyane mu gutsimbataza umubano mwiza naho butaha. Una